bakunzi ba CANAAN TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana yanje, Mwami Imana, uragaheza gigura umuvyeyi mwiza, uragaheza gigura umutabazi mwiza, uduhora bugufi kuko udukunda nk'abana bawe Mana. Imitima yacu iragushimira. Oh, haleluya, tudukorera buri munsi Mana. Rega utahari ntitwobaho, ega utaturinze ntitworindwa, ariko ngushimira mukunzi mwiza kwijisho ryawe rihora ku bana bawe. Wa Mana wahuri ku ntebe yawe y'icubahiro, wumve ko tugukunda kandi tukunezererewe. Nushimagizwe kandi wubahwe na bose, n'izina ryawe ryera nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kukubwira ni ijambo rivuga ngo Imana ije kugutwenza. Haleluya, haleluya. Imana ije kugukorera igitangaza kigutwenza nawe, ndetse kizotwenza n'abazovyumva. Amen, amen. Ndifuza ko Imana yokunezereza nshuti yanje. Ndifuza ko Imana yogutwenza nawe ukavuga ngo Mana nakubonye. Haleluya. Nta kintu nabonye kiryoshe nk'Imana igukoreye agasurprise. Utari witeze, ako kantu kararyoshe. Ndakifuriza abakunzi banje ukuri CANAAN TV ko yo kabampera ko kado mwese. Reka dusome ijambo ry'Imana mu itanguriro, ni igice cya 18, dusome umurongo w'10 gushika ku 12. Maze Sara atwengera mu mutima, aravuga ati ko maze gusaza noba nkigomba umugabo, kandi umwami wanje akabashaje. Uhoraho abaza Aburahamu ati nigiki gitumye Sara twenga? Akavuga ngo aho ni vy'ukuri noba nkivyara umwana nshaje, mbega hari kinanira Imana? Ego Uhoraho abaza hari kinanira Imana? Nigiki gitumye Sara twenga? Akavuga ngo aho ni vy'ukuri noba nkivyara umwana ashaje, mbega hari kinanira Uhoraho? Igihe gishinzwe umwaka ugeze aho ugeze, nzogaruka iwawe Sara yavyaye umuhungu. Amen, haleluya. Iyi nkuru ngira murayizi. Iyi nkuru ngira ngo murayizi, ni inkuru ya Aburahamu na Sara, abantu bari bafite isezerano ry'Imana ko bazovyara umwana w'umuhungu. Ariko Imana iratenyenye. Haleluya, iratenyenye. Murazi ko bigeragereje, ariko hasi nshaka kuvuga. Ndashaka kuvuga ngo Imana hari ibintu ikubwira, nawe ukavuga ngo mbega yemwe ibintu inzira yo cyane, ariko nagira nkubwire ngo Imana yacu ntibura inzira. Imana yacu ntibura nyine bigenza. Iki gihe ngo Aburahamu ngo yari yicaye ngaho, hama ngo abona abashitsi bajiwe. Hanyuma arabakarabisha, arababwira ati ndira gatoye tubaza Imana. Warabaha amazi yo gukaraba, arabwira umugore we ati hute muzane, bazana ishuri inuze, barayibaga, barateka, barabazanira, barabaza Imana. Hanyuma bahaze ngo baca baravuga iri jambo ati igihe nk'iki, haleluya, ati igihe nk'iki, ati Sara tuzogaruka hano Sara akikiye umwana w'umuhungu. Sara ngo arashabwa ati barahimbye, bejeje kubagaburira, ati none ubu bariko baravuga ibyo bavuga ati je novyara gute mu myaka 90? N'umushinga ntaye wanje imyaka 100, turashaje, byogenda gute? Yo, nagira ndakubwire muntu w'Imana ko Imana itabura ingene bigenza. Haleluya. Imana ntigira iki ntibura ingene bigenza. Uyu munsi ushobora kuba warihevye, ushobora kuba warihebuye, uvuga ngo iwawe ntibigishoboka. Nagira ngo ndakubwire Imana nta muntu numwe yoshobora kwizibira, nta muntu yoshobora kuyibuza gukora icyo yateguye gukora. Kandi ndakwifurije kuri uyu munsi ngo Imana igutwenze. Haleluya. Imana igutwenze. Sara
nabumvise amakuru yiwe ngo baratwenze kuko kandi biratangaje nk'abana b'abantu kumva ngo umuntu amaze imyaka 90 avyara birarenze ubwenge bwacu. Rero Imana igukorere ibirengeye ubwenge bwanje, nanje nkorere ibirengeye ubwenge bwanje. Haleluya. Igukorere ibirengeye ubwenge bwawe, nawe uvuge ngo aha ni Imana. Haleluya. Uvuge ngo aha ni Imana. Kuko hari ibintu biba ukavuga ngo none igitanga n'umuntu ukamubwira ati Imana yankoreye igitangaza. N'abarakagata abakizwa nabo abakizwa ati none ngaho igitangaza kiri hehe. Ariko umwe wese uburemere bw'ikintu abayikoreye niwe amenya icyo Imana ibikoze. Haleluya. Ariko noneho jewe ngira mvuge ngo Imana igukorere nawe ibyo utari wiyumvira ko byoshoboka. Haleluya. Imana igukorere ibirenze ibyo wewe wiyumvira n'ibyo warutegereje, kuko ibyo byose irabishoboye. Nanje nico ndakwifurije Imana, nanje nico ndiko ndisabira ngo unkorere ikirenge ico niyumvira. Haleluya. Sara Imana yamukoreye ikintu kimurengeye. Aravuga ati no, akana gahimbuka bibateye. Ariko nta jambo riva mu kanwa kuhoraho riburiki ribura ububasha. Igihe Imana yashinze kigeze, Sara twarinda avyara umwana w'umuhungu. Haleluya. Nawe aravuga ati kweri Imana ndayibonye. Nawe Imana igukorera igitangaza, hamwe zogenda uyirata huja hose. Haleluya. Zogende uyirata hose ko wabonye Imana mu buryo butangaje. Haleluya. Sara avyara umwana w'umuhungu yitwa Bitwenge. Haleluya. Imana imuha umwana w'umuhungu yitwa nde? Yitwa Bitwenge. Nawe sinzi ico utegereje. Ubwo nawe hari ico utegereje. Hari ico wasengeye. Urazi ko araho usenga no gusenga ukabivamwo. Ukavyakira ukavuga uti nta kundi. Ariko Imana igusanga aho nyene. Haleluya. Igusanga aho nyene. Izuri ibyo byose yakwemereye ibigukorera. Kuko nta na kimwe kinanira. Nta na kimwe kisoba. Nta na kimwe. Igutwenze muntu w'Imana. Haleluya. Igutwenze. Sara uyu munsi yitwa inakuruza w'amahanga. Ko Imana yayivuze niko byagenze. None wewe nawe ntinaniwe kubigukorera. Ntibinaniwe kubigukorera, upfe kuguma gusa mu isezerano, uguma utegereje. Ishoboye byose nta kinanira. Haleluya. Haleluya. Nta kigize ki, nta kiyinanira. Ana yari yaranse kwemera kubingumba, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana niyo yari yabikoze. Ngo ntiyari yamuhaye kuvyara, ariko aguma imbere y'Imana nawe iramutwenza. Icecekesha mukeba wiwe, nawe Imana izicecekesha bakuburanye. Imana igukorera ikintu bituma abantu bose bavuga ngo twabonye Imana yiwe. Haleluya. Haleluya. Bizere iyo wizeye, bafukamira iyo ufukamira. Haleluya. Haleluya. Ndakwifurije kugukorera igitangaza. Ana mukeba wiwe ngwe yaracecetse. Abana biwe ntaho banditswe, ntaho bavugwa. Ariko Samweli umwana wiwe yabaye udasanzwe kwera yavuye ku Mana. Haleluya. Yavuye ku Mana. Nawe Imana igukorera ikintu kizovugwa hose. Haleluya. Igukorera ikintu kizovugwa hose. Rero ico ndakwifurije kuri uyu munsi, muntu w'Imana, mukunzi wa holycanaantv, Imana igukorera igitangaza kizogutwenza, gitwenze n'abantu bazocumva bavuge ngo Imana yiwe ni Imana idasanzwe. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Imana datarugira byose uri mwijuru. Ndagukunda kuko ibyo ukora birenze ubwenge bwacu, kandi n'inzira zawe mukunzi mwiza ni sondable, zirenze ibihumbi n'ibihumbagiza, kandi bidashobokera umwana w'umuntu imbere yawe birashoboka. Sara amaso yiwe amwereka yabona bidakunda,
ndetse na Aburahamu ntiyabyizera ko bishoboka, ariko nta jambo riva mu kanwa kawe ribura ububasha, kandi we ntukangwa n'ibihe, ntukangwa n'imyaka. Oya, aho userukiye hose urakora, kandi ugakora ibikomeye n'ibitangaza. Ugirire neza abantu bose mwami Imana bari bagutegereje, ndetse n'ababivuye nk'abatabyizigiro bari bagifise, usubire bireme ibyizigiro muri bo mu kubakorera igitangaza kibatwenza. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.